nukuri sinokubesha jewe no mu nzozi zanje mbi norota sinorota ngo nushaka uwo muhungu yakwere ivyo navyo vyandongora nitunge ivyo nivyo abantu bihebuye simara nifuza kwibuka umunsi wanje wa mariage ariko nje nanje ndashaka kumenya uko wari wiyumva simara nifuza kuwibuka kubera ko ndibuka mu mezi nk'atatu ya mbere mbonye imodoka ya mariage naca numva umutima nkubise narahababutse yego je benshi barambwiye ngo nihuse kugira mariage none nzogenda ryari nubundi nzogenda kahubwo ngende hakiri kare ncereza abana kuja kw'ishuri vraiment oya reka oya kavuge nta kibazo barinde umubiri wabo boye kugira nk'ivoka rya chantier ugiye kugura ivoka nizo mba ngo mponje kandi warusanga ryarindi yahonjeje sinajya aza gutwara aza gutwara irindi kuryama ni kuri bose ariko kuvyuka ni kuri babandi bagira ubuntu n'Imana. So guys, nitwa RY'IGIHUGU sniper musanze mumenyereye. So uno munsi rero numva no kuminduru, numva no twenga, numva no gira gute. So ndishimye bya hatari, angiye gukorana ikiganiro kiryoshe no muntu musanze mumenyereye cyane. Ariko mbere ko dutanga ikiganiro rikambanze ndabibutse neza. Nimba ushaka kugira imishatsi myiza nkiye ya mama badi. Nimba ushaka gusa neza, nimba ushaka abantu bagukorera inzara zimeze neza, nta handi ni muri Angel Beauty Salon, bakorera mu bwiza kwibarara rya mbere ku ikaburimbi impande ya Hotel de la Ville. So guys, mucubahiro canyu, ndabashimira kuba mudukurikirana umunsi ko yundi mukaba mubana natwe imisi yose, kubagira n'umugisha numva ndabishimiye bivuye ku mutima. So uno munsi rero no munezero udasanzwe no undi munsi nandi mahigwe ngiye gukorana ikiganiro kiryoshe no mu legend basenga Media TV numwe mu bantu bagiye bakora ibintu byinshi bitandukanye no muririmbyi mwiza cyane, ni mama badeje niko namwitwa, ariko mwe mu muzi nka Daniella koze. Rero ndamusaba incobero ciwe baramutse tugire ko tuganira n'ibindi bigiye bitandukanye. Karibu mabuja. Ndabaramukije abakunzi basenga Media TV n'abakunzi ba Daniella koze, mwese aho muri Imana bagirire neza. Okay, twizere kumeze neza amakuru y'imisi atari bihindutse meze neza ndashima. Ya twese tumeze abana umugabo bose bameze good. Okay, koze akabazo kamatsiko akabazo kanje kambere. Mfise inkuru none so kuvuga ngo ni inkuru ni ibintu wagiye urivugira yuko uri umuntu atagira umu ex. Koze umenga biratangaje ukuntu icyambere umukobwa mwiza cyane byagenze gute kugira ngo ubeho nta mu ex ufise? Bon, kuvuga ko ata mu ex mfise ntibisigura ko atawe twakundanye. Nashatse kuvuga ati iyo hari kuba ari uwo twari dukundanye vya vrai twari guhebana. Bisobanura ko ata mu ex mfise. Abo twabeshanye cyasaba ex nabo twamenyanye tu. Yeah. Bivuze ngo nta muntu bajya bose mwabeshanye nta numwe wigeze ukunda ngo wumve ko umukunzi. Twakundanye kuko iyo twari gukundana twari kubana. Uwo twakundanye n'umugabo wanje. Niwe yigeze kumbera umu ex twarabukundanye turahebana hama turasubirana. Ndagusabe rero. Ndagusabe iyo nkuru. Uwe n'umugabo wawe murakundanye murahebanye. Muca musubirana bigenze gute imbere yuko muhebana mwari mwapfuye? Cyane abantu benshi batabizi koze. Twarakundanye nko abandi bose bakundana. Hama dukundana imisi 11. Yeah. Turahebana bitewe n'iki amajambo y'abantu. Abagenzi barabijamwo bambwira ibintu biriya nkabona umenga ibyo bariko barambwira n'ivyo. Naje nk'umuntu nyene nce ndabivamo. No kuvuga kandi wewe niwe wamuhevye. Yeah. Mu gusubirana kore yarankunda vraiment yarankunda urukundo ruri. Sinzi ngene bivuga kandi ntiyaretse kunkunda ntiyigeze agabanya ahubwo yabandanije yongereza. So rero mu gusubirana jewe nari mfise kurantswa ngo ndumuririmbyi nawe ari mu producer. Yego. Naronse umuntu anyemerera kunkorera indirimbo yo audio. Rero uko naye ndayishaka kwivuzwa ndashaka kuja muri Bantu Boy kuko niho hantu nabona bashoye gukora ibyo nshaka. Ncandibuka yuko umfite byari byaheze nabona ko atabifi gihari. Ndamurondera ico gihe
ndamurondera turavugana ndajayo maze kujayo kugenda kuyaga ivyari binjanye ca dusanga twagiye mu vy'ikiyago turayaga we iminsi myinshi vyagenze gute ibintu vyinshi hanyuma mu nyuma rero bivanye n'inge twayaze dusanga twasubirayo ni inkuru y'urukundo itangaje akoze akabazo kanje gakurikira ubuzima bwo mu rugo n'ubuzima bw'urusirateri butandukaniye hehe kuri wewe n'ikihe kintu wasanze kiryoshe cyane kuba uri mu rugo cyangwa n'ikihe kintu wasanze kibishe kuba uri mu rugo? Ubuzima bw'urusirateri burabishe burabishe abaseribateri mpore kubera mu rugo sinzi ko ari ku bandi mugabo ku ruhande rw'iwanje ndanezerewe ndatuje mfise umunezero ntari mfise nkiri single nkiri muhira nkiri umuseribateri hari Imana yamaye undi muntu wo ku ruhande ngo ayambaze umeze gute yamyambwira tumeze gute atankamenya uko yiriwe ndamenya uko yiriwe byose fete ibintu byose biri hamwe rero biratandukanye cyane. Hari ibintu byo guhararana iyo abantu bakundana ugasanga mugikundanye ibintu byose mu muryohiwe mu mushiri gute wiriwe gute waramutse neza wafunguye mu gitondo ugasanga nibwo buzima babayemo kubera ko bakundane ariko ugasanga iyo bamaze kubana ibintu birahinduka kuri wewe sasa rero. My goodness jewe hakugabanuka bitarabyongireka nimwe mu bantu bakunda kuraba stati zawe ushira ko umugabo wawe utuntu tw'urukundo bigera bigabanuka kuko no mu gatondo umuntu mwararanye akakubaza ati waraye gute mba vraiment ndashimira Imana ntabwo ari ubuhizi ntabwo ari inkomezi zanje n'ubuntu Imana yangiriye muri make. Okay, n'ubuntu Imana yakugiriye natwebwe twese ndizera ko ubuntu Imana izobutugirira tukabaho neza mu rugo nkako ndabibifurije vraiment. Okay, Mauja akabazo kanje gakurikira rimwe na rimwe mu nkundo wagiye uracamo ari ibintu byinshi byagiye bikubabaza turifuza kumenya nka jewe abakunzi bawe bose barashaka kumenya n'ikihe kintu cababaje koze mu rukundo rwiwe canke mu nkundo zose yagiye aracamo kigatuma nyine wumva ko gikomerekeje ku mutima? Tuyindikira hongora oya nta muntu yibagira ikintu camubabaje ariko ikintu cambabaje donc ikintu novuga ko combabaza apana combabaje cyakubabaje dufate nk'umutipe turi kumwe yamvanze biramaze gushika hari umutipe twakundana yafise ako kageso umaze kumenya wifashe gute n'uracamenya niko numva mugabo nyine birababaza nibyo. Ndashaka rero kumenya umaze kumenya ibyo mutipe kwa kuvanga wiyakiriye gute wabifashe gute wabihaye iyihe shusho wowe kuri wowe wiyakiriye gute wabifashe gute? Tuhebana niyo tushiduhebana rero no ngubangundana n'umuntu akundana n'abandi oya ucumuhebera donc ujya wundi bari kumucumuhebera musanze mukunda cyane kirazira ko umukobwa akunda umuhungu cyane ni icyaha deja ko birivuga ngo wa mugabo kunda umugore nawe ubaha nje muri rore itari gwanje kirazira ko umukobwa akunda cyane umuhungu koze uno munsi genda umwe mu bantu bizira neza yuko ukunda umugabo wawe cyane ariko tubwiye neza yuko no biratandukanye umenye ko fiançailles no mu rugo bitandukanye kuko ndibuka narigeze kwa nkundana n'umutipe ego turakundana turayibana ico gihe narababaye kubera ko namukunda cyane gusumba uko yankunda sasa rero naciye mbona ko ari ubujuju nkunda cyane umuhungu gusumba uko agukunda ni ubujuju kuko muhebanye yego urabyishura ariko uno munsi umugabo wanje mfise kumukunda nimba n'umukunda saka 30% ntari bugenda ahandi ni wanje ubizi gute rero ko atari bugenda ahandi ajahe ko twasi ko nimana ko genza barenga 10 basinye batandukanye bajya nibajya nanje nijewe tuzotandukanya Imana igufashe gusa nibibe ariko jemba numva umenga ni byiza ahubwo wiko bokundana cyane nimba ari ukunda umuhungu akamukunda cyane cyane oya no hanura abakobwa nibakunda
ntibatwagwe kuzirika guhenda abana babandi reka guhenda abakobwa ushaka ejo nivyashika bagahebana uzosanga yaguye muri erere hama umuhungu nawe niyaba yakunze umukobwa cyane bagahebana niumva ko umukobwa c'est normal umuhungu murashobora guhurira n'umukobwa mwibarabura ukamukunda mugatwe abakobwa siko bimeze kugira nje ndagukunde bintwara umwanya binsaba kukwiga ko binsaba kukwiyumvamwo kugira ndagukunde mugabo abahungu muhuye n'umukobwa mwibarabara umutima wa wagiye remwe ni biri easy. Okay, koze reka rero tugaruke hanini muri kariyeri yawe wabaye umuhost nubwo utakibikora uraririmba uno munsi urugo no kuririmba ivyo bintu bifatanya gute muri bino bihe nyine usanzwe uri mu rugo? Biroroshe kubera ko umwanya wo kuririmba ufise umwanya wawe umwanya w'urugo nawo umwanya donc biratondetse nta cici kindi ya kuko n'umugabo wanje aranshigikiye niwe muntu ampushinga niyo mazige ntari ko ndakora aragerageza uburyo bwose kugira ngo ampushinge nkore nta cici kindi uretse ko niba byoroshe igikorwa cyo kuririmba gitwara uburyo kandi budasanzwe rero uburyo bubonetse ndakora taraboneka naho cama ndasenga. Okay, iyo uburyo butaraboneka ucura senga akoze niyihe ntambamye muri kariyeri yawe yo kuririmba umaze guhura nayo? Iciza nuko usanzwe ufise umugabo ari no mu producer nizera neza ko indirimbo zawe zose niwe azikora kandi ni studio inini ikomeye cyane ya Bantu Boy apare yo kuvuga ngo ku ruhande rwa audio byo numva ko menga biroroshe ndizera ko ibyo oye nta mafaranga bigutwara nta buryo bwatari bigutwara. Ndashaka ro kumenya muri kariyeri yawe umaze korana n'abantu benshi wagiye uririmba indirimbo nyinshi twumva mu mafilime ndizera ni waziririmbye niyihe ntambamye maze guhura nayo muri kariyeri yawe yo kuririmba? Intambamye ya mbere nuko ushobora guhura n'abantu bakakudeseva icambere ndayerekwa gukora indirimbo video ico gihe ho nayikoze mfisinda ikuze ndemerewe ndushe mugabo ndavuga nti uko bikose negerezwa gukora igitangaje indirimbo yanje barayinyima kandi warisha amafaranga yego byose nahejeje barayinyima. So iyo ni ntambamye ya mbere narababaye ku buryo n'ubu ntibabaye. Okay, ndashaka kumenya rero ni gute warisha amafaranga yawe hama bakakwima igikorwa cawe ntugende kwitwara? None uragwana twebwe abakizwa hari ibintu twirengagiza hari ibintu wirengagiza yego kubera ko no muntu ntari no mu Burundi yaciye agenda mu kindi gihugu ndi bumusangeyo oya ndihangana nca nihangana nka koze uwo muntu nta kibazo na kimwe mwaragiranye kubugera inda kwima indirimbo yawe? Imana iri mu ijuru nta na kimwe ndi mbere yo ndabaza eske hari ikintu twoba twarapfuye umwe ni birebire fete izo ni zimwe mu ntambamye umuntu agenda arahura nazo naco urashobora guhura n'abantu nimba ariko ari bishobisho bakubonye ahubwo ati ukurikira video bizokurikira nzoyikurikira bigaherera ngaho wowe ukagenda ufise icizere ukavuga nti burengeye gukora audio video ndafise umuntu yayinyemereye warindira amaso agaherayo. Ivyo bintu biraca intege ko je maze gusezeranirwa n'abantu benshi nabo duhura nkirabira gusa nkitwengera nkavuga nti naribi ego. Okay, kozo indirimbo yawe shasha uheruka gukora indirimbo nziza mu misi maze n'imisi ndakubona uri kuragenda ukora utuntu tutu video nizera kandi ko ari indi ndirimbo ugomba gusohora. Feedback kuri wewe uyibona gute inyuma yo gusohora igikorwa kandi ukaba uri kuritegura gusohora ikindi gikorwa? Feedback imeze neza abantu barambwiye ko bagikunze kandi bambwira yuko nobandanya nkora muri burya buryo kuko benshi byarabashimishije. Yego. So rero ndabishimira Imana subuhinga oya ariko ni nema n'ubuntu nagiriwe tu. Yego. Rero ndizera ko ibiri inyuma nivyo byiza cyane gusumba ibituko turabona kubera ko mfise plan nini ivyo nifuza gukora nibaza ko bizoba byiza cyane. Okay, koze uno munsi ushigikiwe n'umugabo wawe mu ndirimbo heruka gukora nimba ntihenze umugabo wabone yakuvugirije gitari. Uno munsi hari abadamu usanga badahuza canke badashigikiwe n'abagabo babo. Ndashaka ubabwire nimba ari abadamu canke abagabo badahuza n'abagabo babo nibihe byiza biri mu guhuza n'umuntu muba mwubakanye umufasha wawe mukaba muhuza muhuriza kuri byose akaba gushigikira mu bintu byose ubu uri kurakora? Icambere kugira ngo umuntu muhuze bihera muri fiançailles. Ntimuzoza guhuza mu rugo mutahuje muri fiançailles kubera ko jewe nimba uyu munsi mpuza n'umugabo wanje
hari habona twari kubana ntitwari guhuza yego par exemple hari umutipe twigize kuba turi kumwe nkumva umenga ibintu byo kuririmba bishira inyuma akambwira ati wewe nitwabana ibyo byo kuririmba uzoca uhagarika kurumva umwanya wo kuririmba umwanya w'urugo umwanya w'akazi nasema ujama uyu siwe nacamara gusaba atari donc nk'abakobwa biroroshe cyane kumenya umuntu muzohuza kiri muri fiança kiretse abaye injyajya umuhungu uraraba eske umuntu turahuje ivyumviro eske indoto zanje arazishigikira rero no guhuza mu rugo navyo nyene ni vyiza kuko bituma mubana neza mugira amahoro mubaho mwishimye guhuza n'ikintu ca mbere nasanze mugabo bihera muri fiançailles kuko nimuza guhuza mu rugo mutigeze muhuza muri fiançailles ariko hari ikintu kimwe iyo abantu bakundana ugasanga umutipe aragerageza kubwira ukuri kose umukobwa akamubwira ati rero je nubwo nagukunda bino bintu sindabikunda ndifuza yuko turamutse tubana bino bintu utazobikora ico gihe je mba numva uwo mutipe ahubwo abagerageje kumwereka kumubwiza ukuri kubera ko aramutse bimubujije bamaze kubana naho byica biba bibi cyane gusumba aho niyo sawa uko nanje uwo mutipe yatabimbwira kare nari guhomoka ngasanga ndagiye yame byo kuririmba ngaca ndabiheba kariyeri yanje sinkaba ndahevye uko niba ukuri namubona mba ntaribagiranye naravuye mu mateka habisi uno munsi koze nituba tumuzi rero mba birafasha abahungu baba sincere ikintu cyose bwiza kuri umugenzi wawe namba ari ikintu ukunda kimubwire namba ari ikintu udakunda nawe kimubwire kugira ngo yumve ko mutawezana akoze uno munsi iyo uza kubura umuhungu wari kuba ukora iki canke wari kuba wohitamo umukobwa ameze gute mwogenda kubana jewe Imana yarakoze kungira umukobwa kuko hari ama responsabilité je ntoshobora je mwana ndamugabo wanje mbya are you proud no kuba umuhungu kuba warabwisanze warabaye umugabo uri proud navyo ngo cyane hambya ne chapeau ni gwawe kubera ko abahungu bafite responsabilité ziremereye ziteye ubwoba oya je ntazi nari gushobora byo n'imiburiburi oya kabisa wapi sinora byifuza kubera ariko biramutse bishitse nyine ukaza kwisanga warabaye umukobwa warabaye umuhungu ikintu nk'umukobwa ari guhitamo bwa ati niwe tugiye kubana ariko wa mukobwa ameze gute nari guhitamo umukobwa kijijwe aririmba kwenda bikunda hanini ni byakijijwe ari basiki nakora basi nyine adakanye bamunachangamutse ndafise akantu mpora nkunda kubaza abantu baba sister cyangwa ba mama iyo twakoze ikiganiro nkabanza nti uramutse ubaye umuhungu umunsi umwe ni kihe kintu ukora kuri uwo munsi kuri uwo munsi Mungu wangu beba nachombona nokora natavyo noshobora basi ari umuntu avuga ati je nkunda mutsembaye umuhungu no munsi ikintu cyambere nokora niki kuri wewe rero nkubishitse ukacuba umuhungu ejo mu gatondo kazinduka baye umuhungu ikintu cyambere ukora nigiki cyambere my god cyana tombona c'est vrai nina kintu mbona kubera ko ntabyo noshobora responsabilité zanyu ziragoye bivuze ngo uri umwe muri ba bantu batigira bifuza kandi kuba abahungu oya I'm proud Imana yarabirabye avuga ati uyu ndamugira umukobwa ni iki kintu ubona kiri mu iciza cyo kuba umukobwa kwa mikara uhabwa keya ikintu cyose reka kubera iki abagabo nabo abagabo none hera ndakwereka igihe Imana yari madamu yamurema donc yagiye kumuzanira Eva ariko afise ibintu byose urumva rero byari byoroshe ko ashobora kumutreta neza Eva rero umva ni responsabilité za Adam twe rero tuza ahantu byose bitunganye mwese mwebwe muca mwizira ahantu
ibintu byose bitunganye uretse ubu amajambere yaje nyene ni ugushigikirana gufashanya ugasanga umugore arakora n'umugabo arakora mugabo aho hambere mu mategeko umugabo yakagombye kuba afise byose. Okay, koze uno musi yari akantu gaharawe mu gisagara ngo ndongora nitunge ndongora nitunge ana yanje bisigura hari abakobwa basigaye babona yuko abatipe bubu ntibagishaka gukora mariage ntibashaka kuzana abadamu. Okay, donc muzane hamisigaye imenye ibisigaye yimenye. Oh my god, donc uwo muntu aba yarihebuye aba yarihebuye kweli. Deja nyine ahangikujwe n'imisoro itatu none ntimubabona. Turababona none iyi misoro ibiri ubona nga kurongora oya si vuba vraiment ngira bazaza kuresha abakobwa bandi bazaza kuresha abakobwa bawe no kuvuga ngo cya kintu rero kuravuga ya kwa kuntu abagabo baruha iki niki abakobwa rero basigaye bona ko abagabo nabo baruha hageze igihe kora kuno musi mu gisagara yari akantu kaje abatipe mu myaka 5 iheze ndibaza abakobwa mwese mwakunda abahungu bafise amafaranga ariko uno musi abahungu nabo bakunda abakobwa bafise amafaranga. Yego wowe kuri kuravuga ngo ntiwifuza kandi kuba umuhungu uno musi abandi bakobwa bagenzi bawe bari kubarira bavuga ati je ndongora nitunge Shana kuri sinokubesha jewe no mu nzozi zanje mbi norota sinorota ngo nushaka uwo muhungu yakwere ivyo navyo byandongora nitunge ivyo nivyo abantu bihebuye. Haje umukobwa yihebura akwijije imyaka ingaha sindabizi murashobora kwihebura meme no kuri 20 ans 20 ans yego 20 buri umwana ama depression aba yarahuye n'abantu bamukomerekeje umutima barawusibije nta rukundo agifise go kiretse uko akunda nyina urumva aho nyene urumva abafise rezo mugabo rero sinovyindiramo cyane mugabo umuntu avuga guco cyane umva kumengo arafise akantu. Wowe kuri wewe reka nerekeze iki kibazo kuri wewe nyene niyihe myaka wari kugira mutararongorwa ukihebura ukavuga ati je nanje nihagira uzandongore nitunge bon byari guterwa nuko niyumva kubera ko hariho n'umuntu akwizana 40 aba agifise ibyizigiro akavuga ati jari n'abagenzi bafise ma 30 combien mugabo bararemye sinzi ko ari byo batwereka ku maso mugabo nta myaka ihari nta mwaka udakuri inkumi nibaza ko nta mwaka wari wotuma umuntu yihebura ku buryo bivuga ngo ndongora nitunge vraiment oya aya abakobwa twihagarare ko twiyagaciro. Okay, akoze uno musi use abakobwa b'abagenzi bawe mwagendana kuvukira inkumi kandi hari amakuru amwe tuma turonka nk'abantu nyine dutemberera mu isite ugasanga iyo umukobwa arongoye abandi bakobwa bagenzi be bamugirira ishari kuri wewe byarigeze bibaho? Bon sinubimenya exactement kuko nta numwe yigeze ambwira ngo nakugirira ishari ni nkuko kandi bitobura nivyo bura kubera ko ucuraba imigenderanire mwari mufitaniye ukiri inkumi eske mu rugo iracahari yego eske muracagenderanira nka kera kandi noneho biragoye ko mubandanya mugiranira imigenderanire kuko ivyumviro biba bitandukanye. Jewe mba nyumvira ni mugabo aratashe bisaba ko ntegura ibintu ntunganye ibi nibi mugabo wewe atahasanga ntaco bitwaye donc ivyumviro biba bitandukanye rero ivyishari n'ivyibiki ivyo sindabivuga ko birebere mugabo ntikabura sinzi. Okay, akoze uno musi nkunda cyane guhagarara ku kintu jewe kijanye no gwaruka nizihe ngeso mbi canke n'utuye tunenga ubona mu gwaruka gwa n'uno musi? No musi yego gwaruka rwinshi nuko gusambona umengo bararira amaboko ya bararira amaboko hari igihe cyo gukora kuko ubundi turi muri leta nkodi yego twakagombye gukora abajene kuko naje ndacara umujene sindakura cyane rero abajene bararira amaboko kandi bakaba bifuza ibintu bibarengeye ubushobozi kandi mu gihe batari ko barakora hari n'ibindi nashobora kuvuga mugabo hanini nivyo. Okay, koze nyemera rero tugaruke gatoyi ku rugo rwawe turuhere nyirango A0 sinzi ni muraza kubyemera nta kibazo nta kibazo ndashaka kumenya ku munsi wa mariage
hajya kijya gihe wiyumva gute yo simarifuza kwibuka umunsi wanje wa mariage ariko je nanje ndashaka kumenya uko wari wiyumva simuranifuza kuwibuka kubera ko ndibuka mu mezi nka 3 ya mbere mbonye imodoka ya mariage naca numva umutima nkubise narahababutse yego oya tubwire nta kibazo tubarire narifise umunezero uvanganye n'ubwoba uvanganye n'umubabaro kuko narabonye ama depression ari abantu bamemukiye kurya munsi nyene kindi naco nivyoroshe ugiye kubana n'umuntu mwakuranye donc mutakuranye mwahuye mukuze mwese amenya kwiye mugiye kubana we oya nivyari vyoroshe en fait oya yari comedy basi umuntu yari kumbona yari comedy mugabo wanje ni warancokoza kambwira ni subira wigire bimwe wigira wa munsi turara yego kubera ko oya kweri sinshaka kubyumvira kweri okay agade gakurikira nuko uragize mariage nyuma y'imisi mike iratwaye inda uramenye ko ufise inda uzokwibaruka abana babiri umunsi rero wamenye yuko ugiye kwibaruka abana babiri watashe umeze gute wavyakiriye gute ukibona muganga akubwira ati burya rero wewe wibungenze abana babiri bwa mbere ndibuka maze nk'ukwezi narumva mu mubiri nahindutse nkibaza ni peut-être no banasana mugabo un jour ndamubwira je bimeze nabi nkagira ibimenyetso pe byo munafise inda mugabo shindamubwira ni ifoko mpima ariko ndayifise umunsi ndapima sanga ni swata ndavuga none gamana ngwaye iki ibi nibiki none nshikira kugwara oya hanyuma haheze mugabo nkabona vya bimenyetso biguma bikomeje kubandanya bwa kabiri rero nca ndasubira ndapima cyambona ndi enceinte nangura kugira ubwoba ndavuga mana akaka ubwa mbere narababaye ko navuze je narinze nzoshikira nsama none mana ubwo nzohava mara igihe kingana gute kubera ko ari abagenzi fise bashise mu ngo barateba ugasanga bamaze nk'umwaka wose imyaka 2 kamana ngira mere nka naka umunsi ndababara kweri napimye mbona nkubise swata yego ubwa kabiri rero pimye mbona biri positive ndatangara ndagira ubwoba mugabo ndanyarutse bwa mbere naragize ubwo narababaye kubera nabonye ari swata bwa kabiri ngo ndihuse ngo ntiyari bwagere ndarira mugabo narize umunezero kamera aho oye umushinga ntaye wawe ni mwari muri ko yari bwaze yari ku kazi nari jenyine yego hama nyene nashenge nda kuri pharmacie nibarabimfasha fatavye narinze hama atashe ndamwereka araryoherwa rero tumaze kuja muri ecography yego muganga arambwira ati ufise abana babiri nabwiye muganga urakomeye are you serious jewe oya ndambwira raba neza nukuri raba neza ndakwingize ngo nukuri jembo nabana ngo heraba ngo kamwe ngaka ubona akantu k'akaburungu kamwe ngaka kandi ngabwe shamuga oya narira ndasa ndavuga oya je nabana babiri oya nuvume ngo ntavyo noshobora uwo mutwaro je oya vraiment iwacu n'amahasa ariyo yewe n'umugabo wanje n'amahasa ariyo jewe kubera iki jewe oya ndababara ndarira hoho ndarira bya vrai ndarira nta nihebuye nancitse intege ndavuga ariko kw'Imana jewe abana babiri inda ya mbere nandiye umugabo wanje arambye nene nkaho kweri uraze abantu bamaze imyaka gahe batararonka niyikoroka nawe mani guhaye abana babiri uri kuri Dodoma ngarukanye ubwenge inyuma nuvuga ngo ibintu Imana inkoreye n'igitangaza ahubwo ca ndiyakira
mugabo ntivyari byoroshe mu rugendo rw'inda ntivyari byoroshe kubera ko inda yanje yatanguye kuboneka ikiri ntoya a 3 mois yari tanguye kuboneka kawaida inda ya mbere itangura kuboneka mu mezi 5 rero aca wowe kiboneka ku mezi 3 baca batangura kuvuga rero ngo nagiye mfisinda abwa karaba muganda ndavuga nta kibazo nibavuge ko nagiye ntwaye inda kalendri irahari naho nzovyarira hazobigaragaza okay byoroshe ndashaka kumenya rero umaze kumenya ko ufise inda y'amahasa benshi baba bibaza ujya muso kwibaruka wewe kuri wewe wiyumvira ko uzokwibaruka gute uramutse urwibutsa abana babiri njyewe uretse ko uko nibarutse ariko ari ibyo navyaye par césarienne mugabo kubera ko navyaye hataragera ico gihe twari muri ville muri johero tuja muri ville yego nafashwe giturumbuka itariki za muganga bari bambwiye haburamwe indwi zitatu nari bwagere yego rero ikuntu nafashwe ngwara ukuntu nagwaye novuga kugwara kuko byansabye ko ncangirirwa operation ya urgence yego kuko iyo nari guteba n'umunsi umwe nari abana bari gupfa yego mugabo kawaida iyo nari ico kibazo kitari kuhaba nkarindira ziki atariki bari bambwiye je ndumva nari kwisabira césarienne kubera icambere amakuru ansumira baravuga ko igise kibabaza yego uragize igise cambere c'umwana wa mbere wababaye umwana wa mbere yashitse cugira ikindi gise c'umwana wa kabiri sindakufiya kuremiye aho nge kuvaka oya vraiment bon mvyumvire by'iwanje nari kwisabira césarienne kuko nari fise n'amagara make sinzi ko vyari gukunda ariko uribarutse abana babiri uramaze kubabona ngaho warumvisuye kandi kumva ya marira yawe ya kera ukimenya ko ufise abo bana babiri umunsi kwanza nja muri bloke muri operation ninje muri bloke yego narabaye wa nyuma bari bazi rero abaganga bari ndani muri bloke bari bazi ko abantu baheze bagirirwa operation kuri umunsi sinzi ikintu cari cabaye hagiriwe ama operation ama urgence y'abantu benshi bagiye kuvyara hatageze hama ninjiye nza numva abaganga bavuze ngo uyu wundi bari bazi ko bahejeje bagiye bitahira nangura kumva akantu kwa ndavuga ati basi aba baza kunkora birukanga docteur araza arabaza ati munzanira iki ko byahetse munzanira iki byahetse jewe bagiye kunkora habura ibintu bitatu yego bamaze kunkora ibaza ivyo babivuga numva baca bandemamwe ubwoba ndagira ubwoba ndiyumvisha neza ko ntaza kubaho sinibaza ko nza kubaho kuko deja uri muri bloke honyine usenga Imana uvuga ati Imana umfashe mve hano amahoro jewe nivyo kuvuga ngo mfashe mve amahoro sinabibona kuko nta icizere nari mfise icambere ngiye gukugwa n'ibikoresho bidakwiye kandi ngiye gukugwa n'abaganga barusha ntibari bashaka kunkora baransabye bankore mu gatondo kuri abankoze saa sita z'ijoro ndavuganirira hakwirije naco nza kunoba ico nakoze natangwe gusenga isengesho mvuga ati Mana ndabiziho hari igihe ntumva ngaha peut-être ko inzira yanje yo gupfa ari nyine wahisemwe mugabo nyemerere abana banje ntibapfe barokoke uzobatunge bazobeho wowe niryo sengesho nasenze uko kuvuga ko mbaho yakuri nose nabona ko nuvumengo niyo nzira yanje Imana yahisemo ko nza kugiramo maze rero kubona ndavuye muri block mahoro baranyereka abana banje narumvise ndyohewe narumvise ntako nari mfise ububabare muri jewe mugabo nararyohewe vraiment ndavuga ni Imana irakoze iranteye iteka ngera kandi kwibona umeze neza abana bameze neza byari umunezero bari bafise naho bavutse hatageze bari bakwije ibiro ntibarinze kuja muri kuveze nico conyine naragishimiye kw'Imana kuko umudokiteri yaramaze kuvuga ngo bategure muri kuveze place zibiri rero ndashimira Imana ko byagenze neza naho bitari kuri n'ivyari byoroshe yego ndashaka kumenya nk'ubuye biciye bishika kandi ukaje utwaye indi nda y'amahasa naco nohindura
it's okay kubera ko abantu benshi baguma babwira ngo nzovyara yandi so rero namaze kwiyakira naho uzubushuri nta kundi bizaba byavuye mu bugambe bw'Imana ntaco nohindura bro ntabwo nzoshima Imana mvuga nti Imana niwe wabishatse cuma rero vyo kubatunga byo kubatunga byo ntabyobo we nivyoroshe uyu munsi kopo ry'amatari kugwa 60,000 nkaba nkoresha ikopo zibiri mu ndwi ibyo urabyumva nivyoroshe rero ni hahandi h'Imana ubundi nivyoroshe ntibyoroshe kabisa niyo mpamvu ngira ngo abasore bakoragira ubwoba bwo kurongora abasore banje ngira niyo mpamvu bagira ubwoba bwo kurongora oya niba none gasha utari burare wo hava kare je benshi barambwiye ngo nihuse kugira mariage none nzogenda ryari nubundi nzogenda kago ngende akiri kare ncereza abana kuja ku ishuri vraiment oya reka oya wewe waje gucereza abana gutangura ishuri uno munsi kopo y'amata igura 60,000 kundi ukoresha ikopo zibiri 70,000 ari tuno keke pare gufungura ikintu kuvuga ngo prido emilio my friend nivyoroshe aha nukubwira ibintu byinshi ngaha wo kumiga wo tunatinya no kurongora niyo mpamvu rega dusubwo ariko nta bwoba murabaho none ndareka kubaho nushaka tuzozana umugore badusorane mu nzu n'umwana w'abandi niba basohora Imana y'abagabo iratandukanye n'iy'abasore uburyo Imana ikora ku bagabo no ku bagore ku basore biratandukanye kuko none ko ntavyubura ndafise umusore namanabwa ati bro raburongore nta kindi gihe mumbwira narongore hakiri karaje n'abana ku ishuri wone ubona ko ibintu biguma bizimba wazagira kurongora ya kopo y'amatigeze kuri Sami yari kwigura 60 koze impanurira rero abakobwa buno munsi ngira ngo urabazi uzi byinshi kuri bo uzi ingeso mbi bagenderamo uzi ibintu byinshi kuri bo ndakeneye ubampanurira abakobwa bikigere kugira ubahanure my friend sinzi ico baraba kugira bakumve mugabo reka mfe kuruta fa kuvuga nawe mfe kuvuga ni abura umwe canke babiri bafasha yego bon muri kino gihe icambere abakobwa no bahanura ko bo kugira confidence icizere bigira icizere biyemere ako kantu gusa no kubahungu karakenewe wabya abakobwa ariko ndiko ndashaka nandi ngira abahungu naho kantu karakenewe kuri bo yes abakobwa yego hari igihe umukobwa avuga ati jewe ubuzima ukuri ndavye imyaka mfise yego wapi mugabo nasanze ko nta myaka ibaho imyaka n'igiharuro kuko maze kubona umukecuru imyaka 65 atwawe n'umuhungu afise imyaka 21 ariko ivyo n'ibintu bibaho gake mwisi amahera so bareke kurera amaboko nibakore burya umuntu afise amahera nasanze ari umuntu agira agaciro n'ahantu batari kumuha agaciro ku gafaranga kiwe baramwubaha ikindi naco biyubahe yego umukobwa yiyubashe nta bururugo oya nibikunda yamwe babisuzogura ngo je ndi mubi agaragura mukoro kuko arabe ko yoba mwiza nta muntu aba mubi kuko waremye n'Imana ugira ngo abarongoye bose ni beza nuko twari beza ariko wowe uri mwiza okay by the way biyubahe umukobwa yiyubashe agira urugo rwiza agira amahoro mu rugo yego hari ibintu nari kuvuga ariko ntacu bivuge nta kibazo biyubahe icambere biyubahe bigirira icizere nibapfe gukunda agume mu madepression nahitemwo yubake bizova mu kwiyubaha wiyubahe yego nzogirisha seminaire y'abakobwa kavuga ko kana ari kuguma kuvuga kavuge bakumve nta kibazo oya biyubahe gusa barindere umubiri wabo gusa ari akantu kurashaka kuvuga ukacura kukavuga kavuge nta kibazo barinde umubiri wabo boye kugira nk'ivoka rya chantier
ugiye kugura ivoka nizo mba ngo mponje kandi warusanga ryarindi yahonjeje sinajya aza gutwara aza gutwara irindi so rero bareke kwiyandarika biyubahe biha agaciro kandi barondere amafaranga bakura amaboko mu munzu ntibategemeye abahungu jewe hari ikintu camfashije nta mungu yafa kunyifatira kuko nta mafaranga nagusaba yego oya jewe sinigeze nsaba umungu amafaranga ngize ndagusaba amafaranga cyaba ari ikintu ngira ngo vyase mugabo sinigeze je nsaba umungu dukundana amafaranga n'umugabo wanje tubana sinigeze ndamusaba amafaranga muri fiançailles oya rero umukobwa ufise ico ukora n'umungu arakikubahira ntagufata uko yishakiye yego rero nibiyubahe bakura amaboko mu munzu bigirira icizere akoze hari akantu mvuze ngo barinde umubiri wabo uno munsi hari abakobwa benshi usanga ariko aravuga ngo jewe ngo umuhungu ngo dukundanye tutararyamana ngo je sino ndamukunda ngo niko ndamuhenda none bamaze kuryamana na bangahe kuri usanga yakundanye n'abahungu 10 bose yarabakunda umva bose bararyamanye none umva bose yarabakunda ngo nububeshi ni handi ni kutigirira icizere umukobwa yigirira icizere ntavyo akora oya vraiment none ikimenyetso cyo gukundana no kuryamana je cyo ntavyo nzi ariko ngo nububeshi iyo ni mwe mu mbi yateye abajene akoze tubwire rero kugira ngo tugire ku musozo w'ikiganiro cacu ni ikihe kintu kimwe canke bibiri byatumye uhitamwo inosi ko yo kubera umugabo nuko namusanganye bya bindi byose nari nkeneye nkiri umujene naravuga nti jewe ndakeneye umuntu tuzobana muri ubu buryo umuntu azontahura umuntu azoshigikira indoto zanje umuntu azombabara nkabona kwa nkunda vy'ukuri apana gwa rukundo rw'agahararo nagerageje kumwigako imagine umuntu twahebanye après quelques jours abona na postinze ikirato umunsi ico kintu yankoreye sinzopfa ndacibagiye postinze ikirato ndavuga ni aho kweri nta muntu yo kansohoza aca nambaza nangahe ndamubwira nti naye ni mu ex twaratandukanye nije mbere namubabaje namuteye igikomere ndabona arayandungikiye apana byo kuvuga nzo yaguhejo mbona arayandungikiye ndavuga uyu muntu afite umutima umeze basi yarankoroze mu mutwe ndamwiyumvira ku bintu rero nasanze ako karagaciyemo nasanze ibintu nari nkeneye ku muntu tuzokubakana abikwije akoze uvuye kuri ako kantu nyine uvuze ngo yaciye yakurungikira uno munsi ari nk'umukobwa ashobora gukunda umuhungu ugasanga ibintu byose umukobwa aramukunda ibintu byose ni sawa ibintu byose umukobwa yipfuza umuhungu arabifise ariko ugasanga uwo muhungu afise ikibazo kimwe ubasigaye bacita ikibazo cyo kutagira amafaranga uwo mukobwa akacita mu gwebo wa muhungu akunda akagenda kubana n'undi umuntu adakunda mugabo afise amafaranga yego birababaje dafise umugenzi wanje yagize mariage ya umutibe bari bakundana arafise amafaranga menshi vraiment yego mugabo nta n'umwaka bamaranye baciye bakora divorce cyasanga umugabo kumva afise abagore batatu yego iyo niyo ngorane abakobwa twama tugira jewe n'ukuri nkisora save the date naraciwe intege cyane barambwiye amajambo menshi yo kunca intege kunyereka ko nakwiye kubana nawe kumbwira ibintu bitandukanye mugabo kora nje narifise ibanga icambere n'urukundo yarankunda urukundo rutari urw'agahararo ariko amahera yarayafise by the way sinovuga ngo vyari by'ikirenga byari bisanzwe apara vya bintu uvuga ngo ashubwira afise amahera yarayandi oya yarafise yamukwiye sivyo mugabo si vya bintu uvuga ngo vyari vy'ikirenga uko n'abambaza akora iki producer ngwite bakunda bakobwa weye si bose rero byari bigoye yego nukuvuga ngo abo bakobwa birukira amafaranga bagende bukebuke by the way hari abahungu bafise amafaranga kandi bakunda ariko rero baragoye kubona ariko hari abandi bakobwa basigaye bavuga ngo wakogenda kuririra mu gashambrete ngo tumurije muri etage ahubwo umuja kunezererwa mu gashambrete akuja kuririra mu etage barabicurika rero kareka bareka kubyitiranya rego ujya umuntu akenye bisigura ko muca mubona nabi
ibisiga ko muze kubana nabi ahubwo mushobora kubana neza gusumba wundi mbere afite amafaranga kuko ico nabonye co abagabo b'uyu munsi bafite amafaranga nuko umugore nta jambo agira si bose ubwo benshi abona abagabo b'ibigaba niko no bita usanga umengo ashaka kwifatira nabo umugore wiwe ngo umugore we nta jambo afise hari umumama yigeze kumbwira ibyo bintu ugira urakomeye ndamubwira ibiki ngo gafata TikTok ugakora TikTok uri kumwe n'umugabo wawe umwambika ibirato none se umugabo wanje ngo yongo bigeje navyo nashobora ngo je noti utinyiki kandi ari umugabo wawe rero umva usanga bafise barahababutse barabahabuye umva we muhurira ku mafaranga nta kindi ariko amafaranga yadaca yisubirira kwa mama wiwe nuko abimeze akoze ndagushimiye nukuri nanje ndabashimiye namwe mwambugishije amajambo menshi abantu baza kuyumbira ibitari ibyo niwe yabitumye je nishura ibyo bambajije ariko Jesse nibaza ko ari ikintu kibi twavuze abantu batahura gutandukanye uye kuze umaze imyaka myinshi muri ino industry uraciyumira ku by'abantu batahura oh la la yaba ndavyumvira sinari gukora amajisina kuvuga nk'amajambo navuze gusa nyine nibyo murambona mu makommentaire we ushatse kuvuga ushatse no tuvuga ukuri kandi ukuri kurababaza ndagusaba akantu kamwe koze nzogaruke dukora ikiganiro ndi kumwe n'umufasha we n'abana bawe babiri abana banje ntibarimo yaragira ko baja kumbuka imyaka niba yarayikwita baja kumbuka ku myaka ingana turacagira ubushakashatsi tumenye imyaka ubundi abana bakagombye kuja kumbuka uye abana bawe ntubafungurira ama TikTok n'ama Facebook ntiyaragera okay basi nzogaruka dukore n'umugabo wawe nta kibazo ndagushimire cyane ndabashimiye bananye n'aka intro kavugira turangize igani kuryama ni kuri bose ariko kuvyuka ni kuri babandi babagira ubuntu n'Imana ukabura uri muzima akajama kamwe cyangwa amajama abiri yo gushimira Imana urakoze cyane merci abakozi ba Senga Media TV Daniella koze muramuzi ni muri legend niba dutanguriye ku ino channel ni mukuru wacu turamwubaha cyane so ndizera neza yuko namwe mumukunda ko akundi mukunda kuva kera mubane natwe iminsi yose ageni twa RY'IGIHUGU the sniper nanje mwandanye mushigikira rega nande ndakeneye kuba nkakoze ndakeneye kubaka uraza na avance ku bakobwa banje reka ndakujije kandi hajya je norindira nko mu myaka nka 20 ni amadolari ni amadolari we baguhaye anga none je ushaka bizogenda nk'ibyo wanje amajambere nubonye ari karatera nicyo gingira nzuba narayarose uzonkopesha umwe amen uzonkopesha oya reka nibankweye kwidemi koze ndagushimire rero Imana ikuheza bakunzi ba Senga Media TV namwe rero mubanaye mugubwa neza ciao ciao